jewe avant nari umu DJ narabona abaririmbyi nkababona ko barenze bro, nkabona amaklipe, nkabona imiduga myiza, amazu, avuga bati bararenze, nkifuza kubabona man, nkifuza no kubaramutsa, mvuga ati man abantu barahiriwe sana. Maze kuja muri entertainment zoba desu, nasanze benshi atari ivyo, ari gufakinga. So sinovuga ni gufakinga ko bateza gukora amaklipe, ariko jewe ntanguye gukora carrière solo, naravuze ati ibi bintu je nivyo mbako, ntakora nofata imiliyoni 15 nje gukora video ejo nzoba mfise ikibazo ca stock n'ibintu nibi. Alors kamera nari kubikoramo ari nyene ndiko ndagerageza kunezereza abafana ushobora kunezereza imyaka 10 n'ingahe, ubaha ama video meza, ugira ibiki après bakaza kuvuga ngo we ngo ivyawe vyaraheze barazimye. DJ Fernando afise umuryango, afise umugore n'umwana, sivyo, afise kandi na famille. Abo bose bamwiteze nde? Biteze DJ Fernando. Inzara panze. Voilà, inzu yose akenera kuriha. Sivyo? Azi yuko abafana bahereza ibintu vyiza, umugani wiwe turashaka kubakorera imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5. Kweri bakubona yuko uri gihangange. Genda rero ugwe mu myaka 6 iri imbere uzime, barakwibagira. Zagimana. Naho genda iyo urya yarazimye, urya nta kintu kandi umuziki we ntaco yimariye. Urumva bintu ati urya même si uwo mubaza nivyo bindi chefara akunda kuvuga ati babaze ko bafise na business nimwe hajya bakora yahehe. Hari abantu benshi bibaza yuko gufata nkuko yabivuze, yaravuze ati ngo mbega nofata miliyoni 10 canke ayandi canke imiliyoni 15 ngo ndiko ndakora clip video isa neza isukuye, ari ugasanga ejo canke hirya ejo ndakenera no kugira iki, no kugura ikirazo c'ibihumbi 100 ndakibure. Sivyo? Canke peut-être nta modoka mfise, ndakenera kugura imodoka nta mahera mfise, ariko amahera yanje yose ndayahereza hehe? Ndayahereza mu maklipe. Ndo kugira ngo nkore clip video nyene isukuye itesa, ariko andera y'ivyo sifise nico nimariye mu buzima. Urumva? Ari ibintu nyene basi jewe ivyiyumvira ariko arashikiriza nivyo umuntu yiyumvira. Uretse ko hari abantu bafekinga life nyene bagafakinga ubuzima tubona babayemwe atari bwo babayemwe. Uretse yuko hari umuntu ashaka gukora clip video nziza pe ariko ugasanga arapanze arara muri chambrette. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Bakunzi ba Gatech, iyo dutoranye na Miss Nana Irene, ratumwite maso y'inyana. Je uyu munsi iryo zina ndaritoye. Irene asa neza uyu munsi. Nariko ndasetinga kamera, nabuze karantora, ndabura engo notora, ibintu byose amasaturation yose yayujuje 100%. Mukobwa, umuhungu agofise vraiment yubawe. Ugiki oya ishura ugiki ingirwa abandi baki aya vraiment tunavyo nemera kwe Jesse nshobora gutahura oya nibarabe ubwa mbere mumbonye bashi oya vraiment uyu munsi vraiment ninde yihishije nyuma y'ivyo birungo? Ariko brem sinkora aya reka naho ukora utegeza kutubwira ayo makuru. No, je ndakora kandi nta muntu yihishije inyuma yo kubega kwanje, nta muntu yihishije inyuma y'ubusa neza kwanje. Donc je nitaho. Kuko amahera je nkorera sayo kubaka inzu. Nayo gukubita imirire, kwikora, famille nayo. Famille yanje sije ndayiharasiyo. Urumva kandi mba muhira, njyama muhira, izindi nana kwisi. Urumva donjewe ndage nkafungura, n'ubugiye sasa ndafungura, mwijoro mfungure, mu gitondo nyicayi, you know, atani jana ntanze. Umva rero amahera yanje shakori. Abakobwa bashobora kukubona bakavuga ati ngomba kuba nka Irene, bamanze rero bibaze kuri ivyo bintu.
hari umukobwa usanga asumira abiwabo cyangwa se ngo iwabo babayeho nabi ariko agaca agomba hariho n'ibintu bibiri hariho ahantu abavyeyi donc imiryango abavyeyi ari bo umwana bari we biteze ko donc relation ibindi bintu bigiye bitandukanye donc asanga minervale z'abatoya biwe you know rero ntugashaka kuba nka kanaka kuko ntuzi kanaka ingene abayeho ntugashaka kuba nka kanaka kuko ntuzi hariho umuntu urazi hariho umuntu Mr Vibe ashaka kuvuga ati je nkeneye kuba nka Irene sivyo ugasanga nta nakazi afise yes urumva so wowe nimba ushaka kuba nka Irene ntuzi donc jewe ndagenda ukazi kandi wowe nta kazi ufise usanga uriko uratuma uja mu bindi bintu mu zindi ngeso zigiye zitandukanye utari kujamo rero vyoba vyiza ubaye nka wewe ba wewe yes kuko je ntuzi ingene mbayeho peut-être ushobora kuza kwereka imbere ya kamera meze neza ndambara neza mpindura peut-être ibindi bintu bon sa neza mu ncamake ndasohoka ngendera aha peut-être ngendera umudugu uzimvye ngendera muri ibi bigiye bitandukanye ntuzi inyuma y'ivyo bintu icihishije wowe icishije inyuma y'ivyo bintu nakazi ndaje ndakora ni imisi myinshi tutariko turakora na Irene umeze gute jameze neza nawe tunaje ni bien abakunzi ba Gateka mumeze neza nibatubwire imitagato barimwo ko bameze bien mutubwire mumeze neza me am good meze neza comme d'hab bameze bien entre turahojeje abantu bari muri Tanzania hariho abantu bari batwandikira kuri iyo nimero ya Gateka turi muri Tanzania hehe turabahaye pole turabaye pole n'abafitiyeyo imiryango usanga bafite uruhagarara vraiment bien sûr que oui hari ibintu nyene usanga biko biratera uruhagarara mu bantu surtout hariya garagambyo barimwo gitandukanye mais ndaziko bigiye kugenda neza wow yes turabizi nk'abo mukorana kandi ko haje cyane sister tukiri ngaho nyene na makuru ariko aracana cyane aho ngira bariko barabona uwo bita Mr Aye Fernando alias reka tugihoze ryavuye yes namajambo ubona ariko araza ntiyari karidoga ariko yari karatangana icirwa namajambo ubona ariko aravuga y'inkora mutima inyuma yaho umupromota canke umumenyesha makuru Starboy atanze comment avuga ngo Joe Fernando ni post ya code ti Joe Fernando nahari umuririmbyi ibintu vy'ama video ama clip video usanga atasa neza turavyiyamirije ndabiformiye ukunda ariko mu yandi majambo yariko aramuhanura kucerekeranye na clip video n'ukuntu akora ama clip Fernando igituma ndakizanye hano hantu Fernando acaraza arakora video tuca tukabacishirizamo gatoyi yes baca bakumva muri no majambo yashikirije Irene wewe ubivuga kwiki ko hari abantu bavuga ati ibintu bijanye na affaire familiale kuvuga ngo agomba ngo agire stock ntibisa no kugira karite y'umuziki wewe uhagaze hehe ku ruhande rw'wacanye uvuze cyambere mpagarara ku ruhande rwa Fernando you know hari abantu benshi bibaza yuko gufata nkuko yabivuze yaravuze ngo mbega nofata miliyoni 10 canke ayandi canke miliyoni 15 ngo ndiko ndakora clip video isa neza isukuye ari ugasanga ejo canke hirya ejo ndakenera no kugura ikirazo c'ibihumbi 100 ndakibure sivyo canke peut-être nta modoka mfise ndakenera kugura imodoka nta mahera mfise ariko amahera yanje yose ndayahereza hehe ndayahereza mu ma clip donc kugira ngo nkore clip video nyene isukuye itesa ariko handera y'ivyo sifise nico nimariye mu buzima urumva ari ibintu nyene basi jewe ivyiyumvira ariko arashikiriza nivyo umuntu yiyumvira sivyo ariko birimwo ubukene
kwisuzuguza kandi level tumuzi ko Fernando tumuzi nk'umuntu w'icamamare urazi yuko abantu video yiwushika ahatandukanye urazi yuko abantu araho nyene twihendera twe twihendera ngo gukora ibintu biri high class bizimvye ariko kwigira ababoss urazi yuko hari abantu bafekinga ubuzima gaema urazi ko hari abantu bafekinga life nyene bagafekinga ubuzima tubona babayemwo atari bwo babayemwo urazi yuko hari umuntu ashaka gukora clip video nziza pe ariko ugasanga arapanze arara muri chambrette tukiraho chevare hariho ikintu aheruka kuvuga ngo hariho abasani baheranye nabajya abantu bambika abantu Fernando ati amahera amanza kuyambara amahera bro big up sana ndagushigikiye kabisa hari abantu usanga bariko barafekinga ubuzima ngo donc je nerekana imbere y'abantu ngo ndabaha ibintu byiza ariko ugasanga ariko abaho ubuzima muri chambrette urazi musani kwa muri chambrette kandi barahari ni mutwe barahari ugasanga uri umustar wabaye muri chambrette ugasanga uri umustar nta modoka ufise je ndaza abastar benshi ata modoka bafise ariko gendera clip ziwawe papa umuriro clip asha y'imiliyoni 10 kuduga ariko ugasanga nta modoka afise eske izo miliyoni 10 ntari kongera ko izindi miliyoni 10 ugafuma ukagura akamodoka kabaye ngaho onye hanze ukagenderamo canke ikindi naco hari ikintu yavuze bien yaravuze ati mbega uno DJ Fernando afise umuryango afise umugore n'umwana sivyo afise kandi na famille abo bose bamwiteze nde biteze DJ Fernando inzara panze voilà inzu yose akenera kuriha sivyo kandi ikindi naco ntazo kandi ujya ntapanze nko mu nzu dufate iri munsi ya 5 nico baho abosanga panze nk'inzu iri nka Emilio kuduga sivyo ariko ugasanga uno munsi abo ivyo byose biriko bimuhanze amaso minervare z'abana sinzi kwa sinzi ibindi bintu bigiye bitandukanye mbega ivyo byose azobigira ariko nimba azofata izo 10 million kuzijana muri clip ivyo bintu azobiriha iki ariko Irene Fernando tukiri muri East Africa ariko ubona ariko ahiganwa canke ari ku ruhande rw'abantu bariko baravibing aha dusimbiye nkaho mu Rwanda urabona yuko ba element bariko barakora aha mu Burundi hari n'abandi bariko barakora none umuntu yizewe aboneka veke na developer mihari ukacuga umukoresha video clip video byose ndavyumva vy'ijya none ndakubaze ivyo ntabikora murareka kora indirimbo zeyo bon turaziraba nimuzikunda turazikunda bien sûr ariko nimba tuzikunda ikintu cyose gifite umwanya wacu ako gasashe ashobora kuba be urazi ko abafana ari abana babi urazi yuko abafana bahereza ibintu byiza umugani wiwotse urashaka kubakorera imyaka 3 imyaka 5 kweri bakubona yuko uri gihangange genda rero ugwe mu myaka 6 iri imbere uzime barakwibagira zagimana naho genda iyo ujya yarazimye ujya nta kintu kandi umuziki we ntacyo yimariye urumvyo bintu ati ujya memsi uwo mubaza nivyo bindi chefara akunda kuvuga ati babaze ko bafite na business nimwe hajya bakora yahehe kubera iki amafaranga yawe yari ambiance sivyo warakora clip video nziza warasohokera sinzi ahage hatandukanya ama night club yose yari gwawe wahindagurana abagore ku munsi abakobwa ku munsi wakora ibiki bigiye bitandukanye wararyoherwa waguma mu nda y'indege ariko ugasaga inyuma y'imyaka 10 abana ba uzobereka iki ati je umuziki wanje nahakuye iki nigiki uzobereka eske nk'ibinye ikine yavuze ati jewe shaka kubaka inzu mu myaka 10 iri imbere ntibazovuga ati ijya n'inzu ya Fernando ijya n'inzu yakuye mu muziki duzirashamba sina logique mu kuyumvira imbere yuko tuza gukritika ndazi hari abantu benshi ngabaza gukritika umviriza shira mu bwenge ejo nejo bundi ashobora kuva muri uno muziki mbega ejo azokwereka iki umuryango ati jewe na muziki azokwereka iki abana biwe azokwereka iki donc societe izomwigira kwiki ariko tukiri kuri iki c'abafana none
twebwe abafana twebwe abafana bafana ivyo umuntu yaberetse hanyuma ibikorwa nivyo vyivugira ku mufana rero umuntu iyo yerekanye partie gusa ya audio ndibuka na Israel mbonye yatanguye uko nyene ariko mu nyuma sinzi wamuhanuye mu nyuma arerekana atangura kugira ama clip amantoze ama concert none umufana gute yinjiyemwo nkaho yokwagirizwa ikosa none umufana wewe umusitari yinjije amahera aribuka umufana je numva abafana yabarenganije oya siko barenganye erega barimo badushuka nuzi ko gira video zimeze nabi yo n'inzara rerere koko none arabuza erega ntabuza amahera yo kubikora ivyo byose arayafise ariko ariyumvira aricara erega ikintu se n'imibare donc uricara ukiyumvira mbega uno munsi ego ngira sohore indirimbo ndayikubiteko 10 million sivyo ndayikubiteko 10 million uwo muziki mbega inyuma y'ivyo y'igihe n'ivyahe vyamwa bizonzanira umufana arashaka kuryoherwa koze indirimbo iryoshe clip video isa neza akoresheje ibintu bigiye bita ariko saho ububazi ni kabosi aho wawe sivyo urabona kabosi n'akarabiciro ry'umugabo kandi yaraca hajyana nati yaho bro wambara neza uvuga amakuru neza bro nyene utangaza ikinyamakuru neza bro meze neza ariko uno munsi nibo bariko baragaruka bamujinye bavuga ati kumbe ari kumeze dekona uramenya abafana donc abafana n'abana beza sivyo sometimes baratushigikira barakora ibintu bigiye bitandukanye bagashigikira umuziki wacu bagakora turabashimira ariko mureke kumubwira ngo DJ Fernando nta clip video wakora umugani wiwe ati nikoresheje agatelefone ka dokomo ariko agatelefone ka dokomo ejo canke hirya yejo kanzanira donc resultat zimeze neza yaragarutse ku kintu ngo cakera ngo kera ngo twarumviriza ngo indirimbo kandi tutabona na clip none twarazikunda ariko none turi kera no yana karore yaratanze na karore yaratanze ati none ko kera mutidoga ego iregresa kera nta terambere yari rihari nk'igihugu unye ariko na karore yaratanze kandi kini naco jewe inari kubabara kandi sinari kumushigikira mu gihe asohora indirimbo ntibayirabe mu gihe asohora indirimbo ntibayikunde aho nari kubabara ariko mu gihe grand sorry nta kibazo mu gihe usohora indirimbo bakayikunda bakayiraba ahubwo nimba ari dokomo hari ukoresha yindura gira na tekino nimba ari akajya agatelefone k'amatushe nakoresha ite nimba akajya agatelefone gatoya gakoresha kagira video gakoreshe mani abantu ni vya bindi turakenera kubaho ko abantu baba bakeneye ko tubaho ariko nitwiyumvire mbega ejo bizogenda gute nitwiyumvire mbega no munsi ibintu twabikora ejo jewe nzo ni vya bindi usanga urana nka wewe example umukozi wo nga muri Agate TV ati turamuzi yuko nuze ya Mr Vibe aza aberewe sivyo kandi abayeho ubuzima bumeze neza ariko genda urabe ahantu abaye nagashambrete no muri twatumatera dutoya naho nyene hasi ariko usohotse hanze background uratesa baba ni vya bindi donc ino dusa neza ariko asanga mu mitima dufise inzigo you know so ni vya bindi rero reka gufekinga ubuzima ubayemo kandi kindi naco sikuvuga ngo tureka kujya neza ngo nuko atamahera dufise no sikuvuga tureka kwambara neza ngo nta mahera dufise oya sikuvuga ngo tureka kugendera mu miduga izimvye ngo nuko atamahera dufise kugura iyo miduga oya ahubwo duharura mbega ninagura umuduga wa 40 million sivyo ejo uzokenera igitoro
ejo kandi ico gitoro na kandi mfise na famille ndagaburira famille kandi ejo je nzofunda famille si nk'injya geto ya kabosi arabonye geto ya kabosi ati rero kubera uba ukenera famiye canke kwibeshaho muri utu na turiya hariho ibintu wiyima kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bizokuzanire ibindi vyama erega suku uno munsi mubona ko ariko arakora video zimeze nabi ariko hazogira nk'igihe azokora video muvuga ati wow ariko kandi ivyo vyose ntazobikora ngo ni kubera ngo azobikora kubera igihe cageze ko abikora. Hariho umuntu yatanze comment avuga ati ni kubera ugifise hit. Iyo hit yawe yova. Ndazi ivyo ntiwosubira ko bivuga. Erega ni naco gituma ndakubwira ati abafana ko bashukana. None musi ni hari aba star benshi bakora ama clip video meza. Ya? Ariko no musi ataho bakivuga. Reka mbere tugire ko tumuvuga ni Lolilo. Voilà. Ya. Ni akora clip video nziza. Uno musi ageze. Hari karaboneka. Voilà. Ni hari abantu bakora ama clip video meza. Ari ugasanga indirimbo zabo ziherera hanyene. Rero no mupeti yabakomoye. Ni gutegura, sivyo? Ikintu cyose ni gutegura. Urashaka gukora clip video nziza pe. Nziza. Kandi tukayibona ko ari nziza. Kandi ukabona ati umuntu yashizemo imitahe. Ariko ugasanga indirimbo yawe n'uburobe. Nurukato gwibereye aho. Nanje ubwo je ndakunda gukora ama challenge. Ugasanga niyo ndirimbo ahubwo ndanayibona ko benga sindanayizi. Sivyo? Rero ikintu cyose ni mu mutwe. Tegura. Je mbwira n'aba underground b'abantu bariko baraza baririmba. Reka kwihutira gukora ama clip video meza. Reka kwihutira muri ivyo. Muri utwo tudemiriyo twa office kora clip video. Maye indirimbo yawe ize ifise vibe, ize ifise message. Quality. Yahagaze cyane ku kintu ca message. Voilà, ize ifise message, ize ifise ikintu twebwe bwacu tuvuga ati wawe ndi. Bon, nubwo harimo amahera makeya, ariko iyi ndirimbo irimo ikintu. Ino ndirimbo irimo message. No uzorira ibindirimo nta message uzorindira ko wumva ari ikintu yo mana we. Hariho na commentaire nasomye kwa Ediso umuntu umwe ngira hari waciyemo ati ngo uzanye iby'ubukizwa ngaha yavuze ngo bega ngo mukora ngo ama clip ngo sayo kuduhenera gusa. Voilà. Uru gasanga yigiriye clip video akoga bari gusa anti ya clip video nangira ndamuvuga oya muri gihoze ari clip video usanga asha ibisusu kwenda mbere sivyo gasanga yambaye de pièces kuduhenera kandi bajya abantu ashira muri clip video arabahemba n'amahera bro ujya kuri muri clip video n'amahera kwe je burya tubiharuye bisaba ibintu byinshi uretse amahera yujya mu producer n'umuntu ubwiwe amafaranga y'impuzu kubera ngo bisaba ko bahindura hari bijya bon je narigeze gukorana no producer aho mu bintu biraho sivyo so twarajana ariko agiye kukamera kugira ama clip video muri tournage ukabona bitwara uburyo bwinshi uko usanga hari ibintu bigiye bitandukanye. Sasa rero wowe uci ugendamwo ubitwaremwo ubustar ibihaba sivyo ubitwaremwo ubustar ubitwaremwo kwiyemera sheri wanje uzosigara uri empty zaryamo uzosigara ku buryo nk'inyuma y'imyaka 12 13 15 hiyo onye wiyumvira ati mbega jewe mu muziki ajya marira nashize mu muziki sinari gufuma genda nkafata nkorora inkwavu cyangwa nkorora ingurube canka mibakamo inzu nkuko yabivuze cyangwa nkubakamwo inzu nkavuga ati ino nzu yanje comme monima. Voilà ni byavuye mu maboko yanje mu kintu nakoze ariko uri gufata ugafata ama clip uyo sinzi uratujara ama clip video ari high class Dubai uri kuratwereka ama clip ariko nta message indirimbo yawe n'urukato
indirimbo yawe ego turayikunze mu misi ya mbere turayikunze mu yindi misi nta naho tugihuriye n'iyo ndirimbo yawe urumva tanga ikintu kizoza tuvuga ati ino ndirimbo yari ifise message